biteye agahinda nk'uko dutangiye mubibona muri video nanjye mbereka. Ibi bikaba byarabereye tedemiri nk'uko tugiye kubigarukaho. Ni ibintu bitari iby'i Rwanda, aho umubonsa yagaragaye akubita izakabwana aterura agatimba hasi, niko twabyita nk'uko mubyibonera. Ni ibintu biteye agahinda rero tugiye kugarukaho muri yose uko yakabaye. Ugiye kukibagezaho ni Pilot Rwanda nk'uko maze kwibegeraho ngenda bagezaho amakuru menshi abagiye atandukanye abagenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Twihuse cyane, hari ku itariki 22 z'uku kwezi kwa gatandatu 2022 saa 5:47 n'isaha n'ubundi za nijoro, aho witwa Eric Madiba yapostinze ku rubuga rwa Twitter iyi video turi kureba. Aravuga ati ibi birababaje cyane, sinarizi ko mu Rwanda umuntu yihanira gutya. As you can see cyangwa uko mubibona aha, ni Tedemiri Monaco Cafe, aho bonsa ikubita umwari w'umunyarwandakazi ngo yaraye anywa abura yo kwishyura. Sinekereza ko ibi bintu ari byo cyangwa aribwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo. Yatakinze Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ataginga muri Niba cyangwa Rwanda Investigation Bureau ndetse na Rwanda National Police. Nyuma y'umwanya utari munini, polisi y'u Rwanda yaramubwiye iti muraho, murakoze ku makuru muduhaye, turabikurikirana. Nkuko rero polisi y'u Rwanda yakomeje gukorana na Niba muri iki kibazo cyakomeje kugenda kigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'uko uyu witwa Eric Madiba abishyize ku rubuga rwa Twitter, yarongeye igira iti mu gitondo cyaho ku itariki 24 iti muraho, uwagaragaye muri aya mashusho akubita uyu mukobwa yafashwe afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugenge mu gihe iperereza rigikomeje, murakoze. Nk'uko mubyiyumviye rero, Niba ndetse na polisi mu bufatanye bwabyo, nk'uko polisi yatangaje ko umuntu yamaze gutabwa muri yombi. Ni ibintu bikomeye cyane kandi biteye agahinda kubona umunyarwandakazi akubitwa bene aka kageni. Ni ibintu byateye abantu benshi kubitekerezo bati ese mu Rwanda ibintu biracyabaho? Nk'uyu witwa Kijana we yagize ati bino bintu biracyabaho mu gihugu kirimo amategeko n'amabwiriza kweri, ariko nkabona ababonsa nibaza ko bafite ubundi buyobozi bakorera atari ubwacu mu Rwanda. Kuki birateye isoni, mu muhane mutababarira. Undi yagize ati ku makuru twahawe na Rwanda National Police nuko uwo mubonsa yatawe muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya Nyarugenge. Undi ati ntacyo nabona navuga, Niba nikora akazi kayo, biragayitse gukuba umuntu gutya nk'uko nyine mwakomeje kugenda mubyibonera muri video. Uyu witwa Theo yagize ati aba bantu bitwa ko bashinzwe umutekano mu tubari n'utubyiniro, aba bashinzwe bakwiye kubiha umurongo kuko nta rwego rushinzwe umutekano ruzwi bakorera. Uyu witwa Linda Ishema yagize ati hahaha, uyu musekirite se ni umunyarwanda cyangwa ni babandi bahubuka basaragurika ubuzima bw'umuntu ubureshyeshya n'ibinyobwa by'umunsi umwe? Iyo se bahamagara polisi bakamubaha bakazamurekura abishyuye ntibyari koroha? Imyaka 3 mu buroko ni mu 500 arabyumva tu. N'abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Nk'uyu witwa Ruwi yagize ati first of thanks to Rwanda National Police. Cyangwa mbere na mbere ndashimira polisi y'igihugu cy'u Rwanda kuba yagize ikikora kuri ibi byagaragaye kuri uyu mubonsa utari umunyamwuga wagaragaye yihanira ku gitsina gore. Koko yigaye kuko icyo yaba akoze cyose yashyikirizwa ubutabera. Ibikorwa by'ubunyamwanswa nka biriya bigomba guhanirwa. Ni benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byabo kuri iyi video yakomeje kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho umubonsa yagaragaye yihanira mu buryo
ruteye agahinda nk'uko mwakomeje kugenda mubyibonera muri video nakomeje kugenda mbereka nk'uko mubibona rero nawe mwatanga ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below kuko amakuru yacu nakagaruka reka kandi nkomeze magezaho nandi uko yakabaye. Pour nous, il va de soi que le Rwanda ne peut pas faire partie de forces qui vont arriver. Kuri twebwe n'ibintu byumvikana ko Rwanda rudashobora kubamwo mu bihugu bizorungika ingabo muri Kongo. Abakuru b'ibihugu babyemeje uko. Kuko harabaye umwanya muremure wo kwihweza ingene ibintu byifashe muri Kongo. Abakuru b'ibihugu bya EAC hamwe na President Tshisekedi baca baremeza ko u Rwanda rutazoba rufise ingabo muri izo zizorungikwa muri Kongo. En République démocratique du Congo. Ariko mu itangazo ryasozereye inama yabo naho rivuga yuko u Rwanda rutazoba muri uwo mugwi kubera iki? Écoutez, dans les communiqués que vous avez vus, c'est un itangazo mwabonye ni itangazo rivuga muri make inama y'ibiganiro by'amasaha n'amasaha. Kuciyumviro ngenderwa ko ibihugu byose bya EAC bizofasha mu gushiraho ibiro bikuru by'izo ngabo. Nko mu nama ya mbere yabereye Goma, u Rwanda ntirwari rwaserukiwe. Nta gukumira igihugu kanaka kiri mu muryango mu gufatira hamwe kwitaba amanama no gutanga ingabo, ariko igihe nicagera hazoboneka ido nido ry'ingene ibintu bizokorwa, aho rero niho hazoboneka inyishu itomoye. Ariko ku bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ntibishoboka ko u Rwanda ruja muri izo ngabo. Nta kuntu hoba ingabo ziza kugarukana amahoro mu gihe kandi zishigikiye umugwi dufata yuko ari uw'iterabwoba. Ko muvuga ko u Rwanda rufasha M23 none hari ibimenyetso mwaberetse bibemeza ivyo? Dusaba MONUSCO intumwa za ONU muri Republika ya Demokarasi ya Kongo gushira habona ivyemezo. MONUSCO isanzwe ikorana n'ingabo za Kongo. Mu misi heze kajugujugu ya MONUSCO yarakorowe na M23. Harashize imisi ibiri ibirindiro vya MONUSCO byaratewe hakoreshejwe ibisasu bya muzinga na M23. Ivyo biragaragara. Mwarabonye kandi ko mu misi heze twerekanye abasirikare babiri b'u Rwanda batakariye ku kilometero 25 imbere ku butaka bwa Kongo. Nta byemezo biruta ivyo. Hanyuma nimwibagire ko abari ku rubuga muri ako karere bafise uburyo bwo gucungera ibihabera buri gihe, harimo n'indege zitagira abadereva. Hariho rero amafoto n'amavideo yemeza kuba ingabo z'u Rwanda zihari. Ahandi ho inama nshingamateka ya Amerika canke leta ya Amerika ntiyariko bayatunze urutoki u Rwanda mu buryo butaziguye nk'abashigikiye umugwi w'iterabwoba wa M23. Inyuma y'ivyo birego byose none imigenderanire yanyu n'u Rwanda yifashe gute? Muri iki gihe birumvikana ko icuka mu migenderanire ari kibi. Kuko ntimwibagirwe ko kuva President Tshisekedi ashitse ku butegetsi twari twafashe ingendo y'amahoro n'ibihugu bibanyi byose na cyane cyane u Rwanda. Ariko ibiriko birabubu bije kudusubiza inyuma imyaka myinshi. Dusubiye mu bihe by'icuka kibi vy'imbere yaho. Ariko turizeye ko biciye mu nzego z'akarere duhuriramwo nka EAC, ariko kandi no mu migenderanire hagati y'ibihugu vyompi, kuko hamumenya yuko userukira u Rwanda atawe twirukanye dushobora kubandanya tuvugana kugira tugarukana amahoro. Ariko igitegerezwa kubanza kuba nuko u Rwanda ruhagarika gufasha M23, kandi ko M23 co kimwe na FDLR itegerezwa kurwanywa nk'imigwi y'inkozi z'ikibi ihungabanya umutekano w'u Rwanda n'umutekano wa Kongo. Du Rwanda à la fois la République démocratique du Congo.